Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya kane ruhesha umwaka wa 2023 niriwe neza mfite namwe bakunzi ba RPA kaje mu makuru twabateguriye agizwe ahanini n'izi ngingo zikurikira. Abanyagihugu bo mu ntara ya Mwaro barashima ingingo iherutse gufatwa n'indongozi zabo, ingingo ibuza abadandaza gushorera umwimbu waho mu zindi ntara uko bishakiye, ni mu gihe mu ntara ya Gitega ho abanyagihugu baganya kuko n'umwimbu muke washoboye kuboneka, abadandaza bawumaze bawushora bagatinya kuzohava bicwa na kigoyi. Munawundi muti w'indyane ziri mu Burundi atari kubahiriza amasezerano ya Arusha, ivyo bivugwa n'umuhari inamahoro ugizwe n'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, ni nyuma y'umwiherero bari bamazemwo iminsi igera kuri 3. Muraza kubikurikira murano makuru muraza no kumva ico wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Federico Bamvuga inyumvira ahanura leta kugira bateshejwe izabo bagumana agateka kandi bashobore kuba mwituza yana yandi ni mukanyitsatse ndabaramutse ntugire ndabahe nikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu yavugwa muri politike, aho kuri w'Imana umukuru w'umugambwe CNL Agatongwasa yabujijwe n'igipolisi kwinjira mu ngoro y'uwo mugambwe iri muri quartier Mutangano commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ivyiyamirizwa n'abanywanyi b'uwo mugambwe narijya kuva kuri wa gatandatu hari ibikorwa by'uwo mugambwe byaburijwemwo n'abajejwe intwaro mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ni nkuru ya Marie-Ange Irakoze. Kuri w'Imana mu gitondo igenekerezo rya kane ruhesha umwaka wa 2023 niho Agatongwasa asanzwe arongoye umugambwe CNL yabujijwe n'igipolisi kwinjira mu ngoro y'uwo mugambwe yo muri quartier Mutangano iri mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe yaraje kugirisha inama yaritekanijwe isaha 4 z'agatondo. Inama yari yatumiwemwo indongozi zitandukanye z'umugambwe CNL, ibitakiriwe neza n'abanywanyi b'uwo mugambwe, aho bavuga ko ari agatotezo bariko bakoregwa n'abarongoye igihugu, bagasaba gukora bidegemvya. Ibintu byose turabona biriko birakorerwa umugambwe CNL bigaragara ko agatotezo bariko bagirira uwo mugambwe n'indongozi zabo. Twasaba ko leta yofasha akavuyo kagahagarara kugira nabo bakore bidegemvya nk'iyindi migambwe yose, kuko n'umugambwe wemewe n'amategeko ukorera ku mugaragaro. Abo banywanyi b'umugambwe CNL bavuga ko ivyo leta isigura ko hari impande zibiri zishamiranye muri uwo mugambwe ari kinyoma, bagasaba ko leta yohagarika kwivanga mu itunganywa ry'uwo mugambwe. Leta nihe ukwidegemvya umugambwe CNL nk'uko n'indi migambwe yidegemvya CNDD-FDD n'indi migambwe yose, bareke kwinjira mu itunganywa ry'umugambwe runaka, kuko ivyo turiko tuvuga ko hoba hari impande zibiri zihangana n'ububeshi. Nta mpande zibiri mu mugambwe CNL ziriyo, kuko yaba izo mpande zihari zari kugaragara. Uyu munsi ugize kabiri abajejwe intwaro bafadikanije n'igipolisi mu kuburizamwo ibikorwa vyari vyatunganijwe n'umugambwe CNL. Kuri uyu wa gatandatu ibikorwa vy'uwo mugambwe bikaba vyarabujijwe kurangurwa ku ngoro z'uwo mugambwe ziri mu ntara ya Kirundo no mu ntara ya Bujumbura. Marie-Ange Irakoze. Amasezerano ya Arusha niwo muti urama kugira ibibazo bitandukanye bihanze Burundi bitorera umuti. Ivyo nivyavugiwe mu nama abakenyezi bahurikiye mu muhari n'amahoro uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bari bamazemo iminsi 3. Mwitangazo basohoye bamenyesheje ko bazokora uko bashoboye kugira ayo masezerano asubire kubahirizwa, abarundi baronka amahoro. Barite ko Marie-Louise arongoye uwo muhari anamenyesha ko itiyumviro c'iyo nama caje gukurikira ayandi manama abiri yabereye mu gihugu c'Ububirigi mu kwezi kwa kane. Marie-Louise Baricako. Mwitangazo umuhari n'amahoro wasohoye kuri uwa gatandatu heze itariki 3 heshi umwaka wa 2023, uwo muhari n'amahoro wari ufise intumbero yo kwemeza ko abarundi kazi bari mu buhungiro bagifise ishaka kandi biyemeza kuguma kwibanga ryo gufasha uko bashoboye kugira Burundi bwogorore buve muri zangorane zikibuzingamitse kuva wa mwaka wa 2015. Nkako
mu nyuma y'inama mpuzamakungu yabaye ku bibazo by'Uburundi yakorewe i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi ku magenekerezo ya 2020 na 2021 ndamukiza tukaraba n'ikiganiro caciye gikurikira iyo nama cahuje abarundi ku wa 2022 na 2023 ndamukiza. Iyo nama yahamagajwe n'umuhari n'amahoro yahuje abakenyezi bari mu mashirahamwe atandukanye akorera mu buhungiro mu bihugu bitandukanye. Bamaze rero kumenyeshwa ibikuru bikuru byavugiwe muri izo nama n'ingingo abari bazitavye bapfunditse, abakenyezi barasubiye nabo nyene baraca hirya no hino ingorane ziri mu gihugu, basanga nk'uko izo nama zavuzwe zabishitseko nta wundi muti, nta yindi nzira izofasha Uburundi kuvavanura burundu n'ingorane zibuzingamitse gushika uno munsi atari ya masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yaterwa kw'igikumu iyo Arusha mu mwaka w'2000. Birababaje rero kubona ko kuva mu mwaka w'2005 umugambwe CNDD-FDD utanguye gutwara igihugu washimye gushira ayo masezerano aho atanuma yabona ikayarangiza ku ruho rw'amazi kugira ntiyongere kuvugwa n'umunsi n'umwe ntanakoreshwe mu ngingo zifatwa mu Burundi. Abakenyezi bose bari muri iyo nama bahavuye biyemeje kwitanga batiziganya mu gukora ibishoboka vyose kugira ngo amasezerano y'Arusha yubahwe yubahirizwe, igihugu cacu gisubire kibe ya mpetso ya twese, igihugu c'amata n'ubuki kirangwa n'amahoro, umwumvikano n'iterambere kuri bene Burundi bose. Umuhari n'amahoro warakengurukiye cane abo bose bitavye iyo nama n'abo bose bashigikiye ico gikorwa mu buryo bumwe canke ubundi. Iryo tangazo rero rikarangiza dutera kamo abarundi kazi bene wacu iyo bari hose ngo bifatanye natwe muri urwo rugamba rw'iteka rwo gusubiza umutamana igihugu catwibarutse. Mu bijanye n'agatakazi na muntu naho abategetsi b'u Burundi barakwiye kwikubita gashi kugira ngo abateshejwe izabo bo muri site ya Rukambura komine Butaganzwe intara ya Kayanza bakingigwe. Ivyo bishikirizwa na Federico Bamvugiyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi afatiye ku gatotezo kariko gakorerwa ababa muri iyo site aho baciriwe ibitoke. Federico Bamvugiyumvira yanahamagariye kandi abanyagihugu baba muri iyo site kugira urunani bagaharanira agateka kabo aho kuguma bareza amaboko. Kurikira Federico Bamvugiyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mu bisanzwe ibi byo gutoteza abateshejwe izabo bari mu makambi si bishasha, muhora muvyumva hirya no hino. Site ya Rukambura ari Butaganzwa naho nyene si bishasha, gusa uwo munsi kiri gishasha ni nyifato y'abategetsi. Mu bisanzwe namasigura ko umutegetsi yaba wo hejuru canke wo hasi bose ico bahurirako ni ukugirira neza umunyagihugu bajejwe. Iyo bishitse umunyagihugu akagirirwa nabi kandi akabigirirwa n'uwaramujejwe, burya nk'amacaza zamanza z'abantu baje hagati ya leta n'abanyagihugu. Ubu munsi rero urabona ko hari ingendo mu gihugu n'umugambwe utegeka aho womenga ikibi kiraba iciza kiraba ikibi byose iwabo umenga barabirekuriwe kubera ko bavuga bati turiganje turavuga rikijana. Ariko iyo ngendo nimbi kandi niyituma abanyagihugu basubiranamwo bagasubira kuryana kubera ko nta butegetsi buhari bwumvikanisha abanyagihugu buhagararira ukuri. Ibyo rero mu gihe bimaze kubuko uko niko byo kiba kiriko kirapfa mugabo abantu batabibona. Ndasemerera nshimitse abategetsi bahagararire itegeko, bahagararire ukuri, bahagararire inyungu z'umunyagihugu uwo ari we wese, abo mutu canke abo mututsi, abo mutwa, abo muri site canke utari wo muri site, bose bitwa ko ari abarundi bakeneye gukingirwa n'itegeko, barakeneye ko ibintu byabo n'ubuntu bwabo bikingirwa. Nasaba ronti harageze ko abanyagihugu mwumva ibintu byanyu iyo baje kwagira nkuko hagurukire mwese icari mvuga muti muri ko muraturenganya. Uburyo umuntu yazinduka gucumita agashinge mu gitondo ukamureka kabiri gatatu yibaza ko bikuryohera, ariko umunsi uzomubwira uti mbega wowe yibaza ko bimbabaza nanje no gucumita ako gashinge urazi ko nawe wobabara, reka
Karolanje meze nkawe burya bajya batwarwa biyafatwa kumenga n'abantu taco bamaze atagaciro bafise mugabo kurya barya babatwara bameze namba bariko barabironka biyivye baciye kuri n'amategeko bamenye ko ejo bizohera bakabisubiza kubera ko batigeze bategera icarico gukurikiza itegeko. Ninababwiye mu ntango zano makuru buramatari w'intara ya Mwaro aheruka gufata ingingo ibuza gusohokana umwimbu w'ibifungurwa uva muri iyo ntara ujanwa mu zindi kiretse herekanywe uruhusha rwa buramatari. Abanyagihugu muri iyo ntara barashima iyo ngingo ngo kuko ibifungurwa vyari bisigaye bizimvye bitumwe nuko abadandaza bavyegeranya bakaja kubigurisha mu zindi ntara. Umviriza bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Mwaro baganiriye na RP. barabishimye cyane gusa barindiriye ishyirwa mu ngero ryayo kugira barabe yuko korera bikunda kuko urumva ibiciro vyaduzwa nabo babirangura. Ubu rero turarindiriye turabe ko bikunda biva ko abaranguzi baba bariko babitwara mu gisagara kandi urabona ivyo vyose mu gisagara uko ibintu bigurwa siko bigurwa muri interieur usanga rero ababishora nabo baba bashaka kubitangako byo gusoma baha make babaranguzi nabo babaha menshi kubera bazi niyo babitwara nako baja kuzira n'umwimbu waragabanutse mugabo ko bashizemwo nuko hazosabwa amakete abaramatari iyo bigiye naho babisumira urumva rero uzoba ashobora kurongora uko yatasezwe nibaza ko azobitwara ngira ngo bazobabona ko arico bigiye gufasha muri ico gihe atari agiye kuzimba abantu. Nyuma hamwe mu ntawe igwanye batuja mu ngene cyo mbona kitazokoro ingaruka y'umuke irimwo kuko iyo atabirimwo abanyabujumbura baza muri iyo soko yo kurujuru baba baja mu makumi atandukanye ingaruka y'umwimbu muke icyo cyumvikana rero mugabo rero igituma n'igihugu byara bamwe barabinezererewe hamwe iyo ngingo yoja mu nzu ifoto mu minsi heza bataratangura kurirangura ifoto ibyarugwa ibihumbi 3 n'umutezo 10 mugabo ariko kubera baza gutora atatu bazanye bagatuma natwe tubura naho dukeneye nuko ivyo tuma muri mwanya jensi iyo ngingo bashaka ndayisengero amatara yifashe hariho abasaneri baramaze kwifata amakomini wawe nk'inyabihanga ntushobora kuva mu kayogwe ngo ugiye kurangura urabukunze. Mu ntara ya Gitega aho abanyagihugu barifumbereje kukaba nkako abanyagihugu mu bice bitandukanye vy'iyo ntara bafite amakenga ko hashobora kwaduka inzara ivyo kubgabo bikaba biva ku mwimbu utabaye mwiza kubera ibirere bitagenze neza. Hejuru y'ivyo bavuga ko naduke twabonetse abadandaza baciye baturangura barindiriye kutugurisha umurengera mu minsi iri imbere. Ni nkuru yawe Nizime dushimagize. Imvura yaguye mu bice bitandukanye by'intara ya Gitega ngo yaguye nyinshi uyu mwaka egwa umwanya muto kandi kiracika. Isoko ryacu muri yo ntara rivuga ko abanyagihugu baho bafise ubwoba ko bazokwishuna kigoyi kuko ikirere catumye atamwimbu ushimishije baronka. Turabona ko igihugu hashobora gutera inzara turaje nyine imvura yaguye ikaba ari nyinshi hagwa nabi konona imirima hama tukaba tubona uruzuba nabwo rwaciye ibiterwa bikononekara kubera imvura hakaba hariho n'ibiterwa vyacikiriwe. Ikindi gituma abanyagihugu babona ko bazoshobora kwishuna kigoyi ngo nuko nakimbuga ke kabonetse abafise amafaranga bariko barakagura ku bwinshi kandi bakahagura intisha ntikize kugira bazokagurishe ku mafaranga y'umurengera mu minsi iri imbere. Turabona ko igihugu hashobora gutera inzara turaje nyine imvura yaguye ikaba ari nyinshi hagwa nabi konona imirima hama tukaba tubona uruzuba nabwo rwaciye ibiterwa bikononekara kubera imvura hakaba hariho n'ibiterwa vyacikiriwe. Abarimyi bo mu ntara ya Gitega basaba leta ko yozira basahiriza mu bihe bahuye n'imvura y'umurengera canke uruzuba rwinshi ibiterwa vyabo bikononekara kugira ntibaze bicwe n'inzara. Arakoze Onizime dushimagiza aho nyene mu ntara ya Gitega ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi bibandanya kuba umuzi wibuye aho bigize naho ngo biraboneka bene kubidandaza ntibubahiriza ibiciro abanyagihugu bagasaba ko iryo hinguriro ryo gukora ibinyobwa vyinshi ku buryo bidasubira gukena. Idonido na Elvis niyo mwongere. Ibinyobwa vya Brarudi nka Amstel sanilitiro 65, sanilitiro 50, Primus sanilitiro 72 na sanilitiro 50 fana na Amstel Royale nizo zikunze kubura mu ntara ya Gitega. Ivyo binyobwa bikaba bibura mu gisagara ca Gitega bikongera bikabura no mu makomine agize iyo ntara ya Gitega. Inkurikizi nuko ibiciro vy'ivyo binyobwa bica bireka kubahirizwa ukuvuga ko abafise ububare baca babiduza haba mu gisagara haba no mu makomine. Ububare buduza ivyo biciro bukaba ahanini ari ubutegerezwa gukurikiza ibiciro vya leta kuko hari ubundi bubare burekuriwe kuduza ibiciro. Kuri iryo duzwa ry'ibiciro Amsteri ya sanilitiro 65 isanzwe kwiye ya leta igurwa amafaranga 2500 ikigurishwa hagati y'ibihumbi 2800 n'ibihumbi 3 mu gihe Primus ya sanilitiro 72
isanzwe igurwa 1,700 kw'ibeyi ya leta ikigurishwa 1,900 canke 2,000. Abanyagihugu mu ntara ya Gitega bagasaba ko ihinguriro Brarudi ryokora ibinyobwa byinshi kugira ngo ntibizosubire kubura. Kuri ico cifuzo bamwe mu bakozi b'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi bavuga ko ikibazo c'ikena ry'ibinyobwa kw'iryo hinguriro kizohera ari uko ibikorwa vyo kwagura ishami ry'ihinguriro rya Brarudi ry'Igitega birangiye. Ivyo navyo bikaba bikiri mu ntango. Elvis niyo mwungere arakenuye dusozerera no makuru muyavugwa mu mpunzi aho runani CBDH vikari ruharanira gata ya kimpunzi ruvuga ko rutewe impungenge n'agatotezo kariko gakorerwa impunzi z'abarundi bari mu ikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania. Jean Bosco Vyizigiro avugira urwo runani yaboneye akajyo ho gusaba shimitsi shirahamwe mpuzamakungu HCR gita y'impunzi cyo kimwe n'andi mashirahamwe ajejwe impunzi kuva mu gacerere bagakora ico bajejwe. Ivyo babishikirije inyuma yaho batatu mu mpunzi zo muri iyo kambi bitavye Imana kubera kutavugwa. Ivyo Jean Bosco Vyizigiro avugira CBDH Vicar abona ko biri mu ntumbero yo guhatira impunzi guhunguka. Tumutegeyo twashaka muri CBDH Vicar kumenyesha ko dufise impungenge nyinshi cyane ku bintu biri gukorerwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania mu makambi yanduta n'izindi ziriyo, kubera ko tumaze kumva ibi riko birakorerwa izo mpunzi bikozwe n'abayobozi bo mu bushikiranganji abandi bayoboye izo kambi, aho bababuza kwivuza, bababuza kuja gusenya inkwi, bakababuza no kuja kuvoma amazi ngo bagume aho barindiwe, rimwe na rimwe bakanabakubita. Kandi mu makuru dufise kubw'ubuvuzi buke hari n'abamaze gupfa. Twashaka kumenyesha ko biteye impungenge kandi dusaba ko hogira igikorwa muri CBDH Vicar. Iyo nyifato twe tukabona kwigamije kubirukana, kubera ko umuntu amaze kugaragaza ko adashaka kuja kwa muganga, adashaka kurondera ivyo tuma ubaho, abakubwiye ngo sindagushaka ahandi. Na twagiye tubivuga kenshi cyane, twagiye dutanga n'ibimenyetso kenshi cyane, twagiye twerekana abahohotewe, twagiye twerekana n'abapfuye. Muri ubwo buryo twagiye tubibwira amashirahamwe mpuzamakungu, tunabibwira HCR, tunabibwira n'igihugu ca Tanzania kibahaye inda. Igikwiye gukorwa kiroroshe ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande kiragoye. Ku ruhande rumwe impunzi ziri muri ico gihugu ziri mu maboko ya HCR n'igihugu cazakiriye, ntabwo ziri mu maboko y'igihugu zahunze zivamo. Aho tuvuga ngo biroroshe nuko HCR ibashinzwe ikwiye kuva mu gacerere, kubera biragaragara ko n'abakozi bayo muri ico gihugu batari kwitwara nk'abashinzwe kurinda izo mpunzi. Ikwiye kuva mu gacerere kubera amasezerano mpuzamakungu yasinywe hagati y'ibihugu na ONU. Igisata ca HCR mu 1951 aragaragaza neza ko impunzi aho ziri zikwiye kurindirwa umutekano ku bufatanye bw'igihugu na HCR. Turanasaba igihugu ca Tanzania kureka kwirukana ikoresheje ivyo twita amayeri ngo no gutaha kushaka kwabo impunzi ziri kuri ubwo butaka. Ariko turasaba igihugu cyose ifise izo mpunzi kumenya ko ayo masezerano akiraba, kubera ko carasinye ayo masezerano. Turasaba andi mashirahamwe mpuzamakungu gukurikiranira hafi cyane iki kibazo, kubera ko tukivuze kenshi, tugaragaje ibimenyetso kenshi muri CBDH Vicar. Namwe bakunzi ba RPA ni nonga amakuru twari twabateguriye aciye agarukira. Nakoze mwege iminsi bari muduteze yombi, bakoze nabagenzanje bafashije kuyatororokanya, nibagiye abahinga b'ivyuma batunya n'amajwi abashikira atagatosi. Josane Muzaneza nayo kunza bashikiriza, ndabike baneza bipfuriza kuronera kwa mwanyu no mu byanyu. Imana ibanzanye n'induru n'abarundi namwe gutaha.